Aho twaciye mu makartier atandukanye yagize igisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 21 Ruhuhuma twasanze ikidandazwa c'amakara kizimvye ku rugero ruteye ubwoba. Aho twotanga akarorero nko muri quartier asiatique aho twasanze umufuko uri hagati y'ibihumbi 100 hamwe n'110. Sinzi umunsi Jafete umudandaza wayo makara avuga ati kubera burumva mu mvura biragoye ahantu imodoka hari ziba zishika hari handi usanga ibiraro byarabomaguritse bivanye nuko itagenda ko hashika gashizana imifuko idakwiye ugasanga bakuzimvye kwa kundi nyene ati rero turindiriye nk'igihe cyo muci mvura ngira ngo imeze nk'itonyoro kanya kwizosura gice kuko ahantu hari igihe nyamba yahora pakira imifuko amajana 2 gaca pakira imifuko nk'ijana n'ibi umvyo 180 acate kubera imodoka yo uyiriha ajya amahera nyene we wayikosoa wayikose naho gene umuzigo kawubura ukayigarukana ari vide uguma wayirisha rero urumva nico gituma rero ibiciro bizoguma urumva ibiciro nk'ubu ndebaza akavura gapfungutse ngira ngo kizo noneho abantu uko bikoroka niki ibintu terabihinduka ukundi bakoroye natwe gese kuvuga ngo tugumiza kuri yabe badukoroye nyamba bari kwapimira biruza bumva mu kanya bari kwapimira igihuru bikaza biragenda ibintu nk'ivyo tukirishwe saba leta kirishwe risaba nuko yo nyamba ari nk'ibintu nyamba biva mu makori nyamba biva mu biki ivyo urumva nta muntu abizi kubera natwe adusanga umva burabanyamba hari hahantu byo biva mu makori nyamba ari iki bakaba ukuntu bo ukuntu boza barapunguza ko hano ninjye harageze igihe bavuga ati reka tuganya amakori turabe ko ibifungurwa bigenda neza kandi urabona yuko cyaciye gicamo rero umugabo sinzi iki binavyo bijanye n'ibintu nk'ivyo sinzi nyambara amakori byo kubera bo baba babizi bisata babajejwe kuhisha ivyo by'amakori baba babizi eka nabo twahahuriye baje kugura ayo gukinjika bati amakara y'ibihumbi 2 ntagihisha ibiharage kandi bigatako n'ibifungurwa birazimvye bigaheza bikagora umuntu afise amikoro abayabaye kuronka icafungura bakamenyesha kandi ko ibidatahuritse ari uko umufuko uva ruguru mu ntara ku bihumbi 47 canke 48 ariko ushitsi Bujumbura bakawuranguza ku bihumbi 95.